Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije. Bahaye ikaze muri kino kiganiro cacu gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi baco ijambo ryo mu gatondo, ijambo ryo kuzirikanako, ijambo ryobera impamba y'umunsi umuntu wese aryumvirije, umuntu wese arikurikiranye. None rero ndagomba ngo dusome amajambo y'Imana abonekana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ni mu gice ca 5 dusangira umurongo umwe wonyene, ni umurongo wa 20. Ijambo ry'umutwe hariya rivuga ngo Yesu ashitsa ivyagezwe, Imana yacu nidutabara. Aya majambo vyari kuryoha gusumba umuntu ayasomye yose, kugira ngo yumve ibiri muri yo, ibiyavugirwamwo, cane cane kugira ngo yumve inkuru y'idonido ya kano gapaka cyangwa se ya kano gace. Imana yacu nidutabare. Rero muraraba musome muhereye ku murongo wa 17 mugeze ku wa 20. Nipfuza rero ko dusoma umurongo wa 20 kugira ngo abariho tuvugana ku mwanya mutoya atari umwanya muniniya, kuko mu by'ukuri kino kiganiro ntikiba gitumbereye kurambira abantu, na cyane cyane ko riba ari ijambo umuntu akwiye kugira ante, akwiye kwishimikiza, kwitwaza mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Ayo majambo avuga ngo Yesu ashitsa ivyagezwe, ariko ndababwira yuko ukugororoka kwanyu ni kutaruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe n'uko abafarisayo, mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare bakunzi b'igitondo gishasha taco cuno musi. Aya majambo tubona yuko n'ubundi ari Yesu Kristo yayavuze mu majambo yavuze akiri mw'isi. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi yari karerekana ingene ivyagezwe bishitswa, ingene amabwirizwa y'Imana ashitswa. Imana yacu nidutabare. Ukurikiranye usanga yari karerekana yuko ata mpamvu n'imwe ihari ikwiye gutuma umuntu hariho ibwirizwa rimwe yubahiriza irindi ntaryubahirize, kuko bice bibonekana neza yuko ariko babigenza. Hakabaho bimwe novuga ngo bibatsindanishiriza cyangwa se biborohereza, bahitamwo kwerekana yuko bumvira, bagororoka, bashira mu ngiro. Hama mugabo ugasanga hariho ibindi batagororokako. Imana yacu nidutabare. Ngaha twabonye ngo abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abafarisayo nibo yababwiye ngo nimba ukugoroka kwanyu, ariko ndababwira yuko ukugoroka kwanyu ni kutaruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe n'uko abafarisayo, mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Aba banyabwenge b'ivyanditswe novuga ngo bari abavugizi, novuga ngo b'ivyanditswe cyangwa se b'ivyagezwe vya Mose, amabwirizwa ya Mose, ibyo bari barategetswe mu isezerano rya kera. Kumbure tutodondagura ngo tubivemwo muri uno mwanya, mu ntumbero kugira ngo bagendere mu rutonde Imana yabahaye bano bantu b'Imana, bano bwoko bw'Imana, bano Bisirayeli. Imana yacu nidutabare. Hanyuma abo rero novuga ngo ni umugwi w'abasesanguzi, rero novuga ngo abashakashatsi cyangwa se abakurikiranira hagufi inyuguti vyanditswe vyera, ijambo ry'Imana ico ryavuga. Imana yacu nidutabare. Muri kino gihe kumbure ngira ngo twaba tuvuga tuti ni abateologien bakurikiranira hafi vya teoloji, baba barafashe imyanya bakavyiga, bakabisesangura urudome ku rundi mu ndimi zitandukanye, iyo bikomoka n'ibindi. Ugasanga rero iyo babisiguye kabisa, urumva yuko abo bantu babifisemwo ubushobozi budasanzwe ibyo gusigura. Hanyuma rero abafarisayo nabo nyene niko, kuko nabo nyene bavuzwemwo ngaha, bagerageza
kwerekana yuko bagororotse mugabo ngo bakavyerekana inyuma gusa. Iyo hageze gusenga ngo bagakubitagura amanwa, iyo hageze kwisonzesha bakaja au carrefour, bakaja mu mayira abiri, mu masanganzira, mu marompwe, ngo akaza yerekane ko yisonzesheje. Ibi bintu nipfuza kuzobigaruka ko kumbure mu biganiro bizoza, ukinyanya izo nkundira, kumbure n'ingene bizoba bimeze, kugira ngo turabire hamwe izi nyigisho zose zo ku musozi, kuko aya majambo ari mu mugwi w'inyigisho abakurikiranira hafi ivya Bibiliya bavuga ngo ni inyigisho zo ku musozi. Izo nazo zigizwe n'amajambo ari mu gice ca 5 ngaha muri Matayo, igice ca 6 cose hamwe n'igice c'indwi. Ngaha rero tubonye Yesu ariko arerekana ukugororoka yipfuza ko ari ukugororoka kuruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe bafise, kuko bafise ukugororoka ko kwemeza abantu ibyo mugabo bo badakora. Barabisigura cane gusumba kugira kubishira mu ngiro. Hanyuma kandi abereka yuko ukugororoka kw'aba bigishwa ba Yesu gutegerezwa kuruta uko abafarisayo. Aha ni naho mbere Yesu yabise ngo indyarya, mwandyarya mwiza abafarisayo. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Kubera ko nabo bafise ukugororoka uhagaze inyuma gusa, berekana inyuma gusa, mugabo mu mutima atakuriyo. Imana yacu nidutabare. Uko kugororoka rero kwabo ko kubunwa gusa, kwinyuma gusa, narijya bavuze ngo akarimi kavuga inagore karagororoka, uko kuntu berekana neza gusa by'akarimi by'inyuma bidahereye indani, birashobora bien sûr gutuma abantu bumva bogira borondera ukugororoka. Mugabe ikintu gihambaye gihindukira kikavyonona nuko kwa kugororoka kw'inyuma gusa hagera igihe wa muntu yari yipfuje nawe kugororoka nk'abandi atinde akabona yuko ari iby'inyuma gusa, ariko atari ibibiragira bivuye indani mu mutima. Nuko hagera igihe wa muntu yari yipfuje kugororoka kubera ko yumvise agahogo keza ko guhibongoza kw'indirimbo z'abafarisayo, hagera igihe agasanga la vie pratique y'abantu bagororotse wumva ntihuye n'ibyo bavugiye muri ya mayira abiri, ntihuye na ya masengesho ya 40 jours, ya 30 jours, ya 70 jours, ya 120 jours b'abantu bahora bakora. Rero uyu muntu yari yipfuje kugororoka, atasanga ahubwo bya bintu ari mise en scène, atasanga bya bintu ari nk'inamico, arico kimwe navyo navuga ngo nibikino ninde canke urunana canke n'ibindi biganiro kumbe bitandukanye, bakina ibintu bagomba guhanuriramwo abantu, mugabo batari kubera ko nabo babikora, ahubwo ari kubera yuko baravye basanga birakenewe ko abantu bigishwa gutyo, ko babwirwa gutyo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi rero Yesu ariko yigisha inyigisho z'ubwami bwo mw'ijuru, z'ubwami bw'Imana. Bibonekana yuko rero ngaha novuga ngo yagize novuga ngo ivugururwa, yagombye kuvugurura izi nyigisho, kuzikosora. Imana yacu nidutabare ngo abantu bamenye yuko ukugororoka bukenewe mu bwami bwo mw'ijuru, atari ukugororoka ko mu majambo gusa, atari ukugororoka umuntu ahitamwo kumanipira ngo yereke abantu, kubera abantu n'abahinga cane,
ni abasipesiyalisite, barabinonosoye, barabishoboye cyane kwerekana muri mediya ibyo bipfuza ko mediya imenya, ariko bagahisha ibyo badashaka yuko mediya imenya. Birashoboka yuko baza ku makamera bakerekana yuko bashoboye gusigura, bashoboye kuririmba, bashoboye gusenga, n'urukonda rukarekera, n'amosozi nuvuga ngo akarindimuka, nawe umengo ni tiyo itobotse, ariko mugabo mu buzima puratike atakugororoka bafise, ugasanga ni mizansende. Bakerekana ko bafise urukundo, bakigisha inyigisho z'urukundo, bakigisha inyigisho novuga ngo z'ukugororoka, bakigisha abantu kuzurana bose, ariko nabo ubwabo hariya inyuma ya kamera, hariya muri bwa buzima bundi tutabona muri mediya, aribo bantu ba mbere babozi, aribo bantu ba mbere bafise novuga ngo inziga idacika, aribo bantu ba mbere bitwa bankunguka, aribo bantu ba mbere baboze banuka hariya mu buzima bwo mu mutima, ari indani umwana w'umuntu adashobora kubona. Imana yacu nidutabare. Rero Yesu novuga ngo aje kujinjira muri zino nyigisho abantu bakiriko bariyumvira ngo ukugororoka gukenewe mu bwami bw'Imana ni ukugororoka ko gusasa akarimi ku bantu, kubera yuko uzi kuvuga cyane, kubera yuko uzi gutontoma, uzi kuboroga, kubera yuko wize gupangapanga mu ngane. Aje kubwira abantu yuko kugororoka mu by'ukuri gukenewe mu bwami bw'Imana kudahagaze mu gutondeka amajambo. Imana yacu nidutabare, kuko ushobora kuba uzi kuyatondeka ariko ata kintu na kimwe yahinduye mu bugingo bwawe, kandi ibyo nabyo ni ubupfu. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, narigeze kubabwira mu biganiro byarenganye, nabanye n'umuntu Zambia, yari umubanyi hafi yo mu kabutike nadandazamwo. Uyo muntu mu gusenga yarasenga kugeza igihe no gusarara asarara. Uyo muntu bamutazira ngo ni barariki, ba profeti, ngo ni umuvugishwa, hanyuma cyangwa ngo ni umwigisha, umuvugabutumwa, umusiguzi w'ubutumwa bwiza. Imana yacu nidutabare. Ariko uyo muntu igihe cyose ateramiye ku ishopu iwanje, kumbure turiko turatera inkuru kuko ari umubanyi, canke naho kumbure ariko arahanywera akadrinki yanguriya yaguze mu ibotiki iwanje, agafanta, akaji, ibintu nyene nk'ivyo, ugasanga umukobwa wese canke umukenyezi wese yinjiye muri iyo shope, muri iyo butike, agiye kuhagura utuntu, ugasanga munyemerere naho ntakunda kuvuga ico kijambo, ugasanga agenda amudraze canke bavuga ngo amutongoje, kumbure sinzi ico kijambo neza na neza, sindacitondeye, akagenda amusavye kumbure ko baryamana, ko basambana, iki n'iki, nimero vyandagutakiye. Imana yacu nidutabare. Kandi umunsi umwe aranambwira mbere ngo burya ngo n'ijambo ry'Imana ngo riravyemera ngo iyo ngo utarubaka urwawe ukiri umusore cyangwa se ukiri umwigeme, ngo biremewe yuko ukora imibonano mpuzabitsina, novuga ngo hovyo n'uwo ari we wese, kuko ngo ntuba urenze ibigo. Kubera yuko utarubaka nturenze ibigo, utarenze ibigo naho uba wisayidiye, uba wifashije, uba wivunye akanyota. Murabyumva uwo mukozi w'Imana. Rero nibuka ingene yarabaye hasenga, ataguye gusenga n'ababanyi barababara, baratitara, kuko n'umwana mutoya, aba bafise ababebe, inzoya, ntibasinzira, ntibyakunda, kuko yaravuga kugeza naho n'amabati yoyagurura. Yarasenga kugeza aho asarara,
nibuka yuko hagana n'igihe hasadagurika iminwa, kuko murabona igihe umuntu avuze igihe kirekire amate aramukamana, hanyuma bikaba vyonatuma asadagurika cyangwa se agira udukomere mu muhogo no mu kanwa kubera kuvuga cyane. Nibaza ko abasigura cyane babizi konsombya. Ndi umuvuzi, ndi umuganga, dandaza imiti muri farumasi, hari nabo mpuramvura, tugasanga ikibazo bagize cy'udukomere two mu kanwa cyangwa se no gusadagurika iminwa no kuma iminwa biva ku mwanya muremure bamara bariko barigisha. Uyu muntu yarashobora gutuma ko umwe muri ba bakobwa bakwegana, uravyumva, kubera ko yitwa ngo niwe azotwara, niwe bazokubakana, datwanye n'umufiance wiwe. Mugabo rubajeho nsanzwe nzi yuko afise benshi novuga ngo bahuriye muri ubwo buzima. Imana yacu nidutabare. Hanyuma ugasanga ni dimanche, iyo dimanche uwo mukobwa akazindukaza agaca baja mu nzu bakazosambana, hanyuma sinzi ko novuga ngo barushe canke harya bagomba kuba bararuhuka, agaca yanzika rero isengesho. Muravyumva ibintu bahereyemwo, basambanye kuko si umugore wiwe byonsubire, nuko wumva ko bivanye n'imyizerere n'imyemerere canke bivanye n'ingene abantu bihumuriza, wewe yemeza ko atacaha. Kandi kukaba nkako nta muntu yosenga amasengesho yasenga ariko arasambana, hava uvuga ngo wewe kuri we n'icaha. Bagasambana bavuye muri ubwo busambanyi rero, harya umuntu bavuga ngo umuntu ariko araruhukiramwo, bidasigura ngo yahejeje, ahubwo bahava basubira babaye bararuhuka. Kumbure nimero bivuge mukoresheje iyo mvugo, agaca rero asenga, agashobora gusenga hafi isaha yose ariko aravuga mu ndimi zitamenyekana. Kandi rero uko yavuga niko yanepanepa, niko yapanda, niko wamenga ari ku marasoro, wamenga afise ipompo iriko iramupompa avuye muri za ndimi. Hanyuma rero bagatasubira muri bya bintu. Nizera yuko nimwe mwumvise amagambo nk'ayo atanumwe yemeza neza yuko mu by'ukuri uko ariko kugororoka ku bana b'Imana, Imana yacu nidutabaye. Kandi bobo rero mwene abo bakayasenga bakayaronka, nk'umuntu ashobora gusenga amasengesho nk'ayo aryamanye n'umuntu si umugore wiwe, bahejeje gusambana kandi ubundi bahava basubira. Urumva yuko ibintu byabaye ukuntu. Imana yacu nidutabaye. None rero ntera nsozera, nagiye buke buke ariko mugabo kandi n'umwanya nawe nyine uri kuragenda. Yesu avuze ngo ukugororoka kwanyu nikutaruta uko abanyabwenge b'ivyanditswe n'uko abafarisayo, ntimuzoruha mwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha, ukugororoka rero Imana yipfuza gukwiye kuba ukugororoka gutandukanye n'ibi bigarukira mu kuminwa gusa, ku byo tuvuga gusa. Imana yacu nidutabare. Ukugororoka kwacu gukwiye gutera intambwe irengana ku kuvuga Yesu ashimwe, Yesu ashimwe gusa, shalome shalome. Uravyumva? Ukugororoka kwacu gukwiye kurengana kuri za ndirimbo turirimba muri ruwanje na adoration, ahubwo kugashika mu buzima bwacu bwa misi yose. Ni ukuvuga mu yandi majambo, ukabugorora kuguhera mu mutima indani, hanyuma ukaja mu mvugo no mu ngiro. Aba bantu ukugororoka kwabo, abanyabwenge b'ivyanditswe, kwari ukugororoka ko mu mvugo, kubera ko bari abigisha b'ivyagezwe. Hanyuma abafarisayo nabo ukugororoka kwabo kwari ukugororoka kw'inyuma ku mubiri gusa, ku rukoba gusa, kuko bamanipira bakajana ibyiza bifuza yuko biboneka muri media, bibonekana kuri kamera, ariko hariya mu buzima bwabo bwa misi yose, hariya mu mutima barapfuye, baraboze. Imana yacu nidutabare. None rero mwene data ukurikiranye kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi, mu bikorwa byawe byose ugiye kwirigwa, mumenye ngo ukugororoka Imana gushaka ko gutandukanye nuko mu mvugo gusa, gutandukanye nuko umuntu yerekana muri mise en scène imbere ya kamera, ahubwo ukugororoka Imana gushaka ko nukugororoka
gutera intambwe kukaja mu ngiro. Imana yacu nidutabare, kandi niwagira uko kugororoka bizotuma, uko kugororoka kuzotuma uba umuhigwe mu bwami bwo mu ijuru, kuzotuma ubona cyangwa se ushika mu bwami bwo mu ijuru. Imana yacu nidutabare, twabonye ngo ko mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru tuzobwinjizwamwo n'ukugororoka kugaragara mu mvugo no mu ngiro. Ubwami bwo mu ijuru tuzobubona, tuzobwerekwa, tuzobujamwo, tuzobushikanwamwo n'ukugororoka kuri mu mvugo no mu ngiro, kuri mu ngeso zacu, mu buzima bwacu bwa misi yose. Imana yacu nidutabare. Ntidukwiye rero kuguma muri ibi gusa bya Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, kuko nagomba ndababwire, niba ari ikibazo, kimwe mu bibazo binini abantu bari mu iyobokamana dufise, ni ukwerekana yuko tugororoka, ni ukwereka abantu ibyo twipfuza ko babona gusa, ariko hariya indani, hariya mu buzima, abo tubana, abo tuvukana, abo dusangiye umuryango, bobo babayeho bagowe kubw'ibibi tubakorera, kuko tubabaniye nabi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu tunumunsi. None rero uhereye none usuzume urabe ubwo by'ukuri ibyo uvuga bihuye n'ibyo ukora. Iyo uriko uraririmba wongera wigisha ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, ntukagire inabi mugenzi wawe, ubwo urabye usanga by'ukuri uko kugororoka wigisha, uko kugororoka uririmba, uko kugororoka werekana muri za nkino, ngo z'amasketch, bya biganiro, ya makomedi, hari amakomedi yigisha, usanga by'ukuri bihuye n'ibyo ubayemwo, bihuye n'ibyo ukora, n'ibyo ushira mu ngiro, canke n'imizansene gusa. Mu by'ukuri sinzi ingene nobivuga, ariko mugabo banumva ko ijambo iryo ari ryo ryose nosanga n'abakunzi ba bino biganiro ari ijambo rikwiye kugira ikintu rihindura mu buzima bw'umuntu aryakira, ari ijambo rikwiye gushikiriza umuntu mu bugingo, ari ijambo rikwiye gutuma umuntu ava mu bibi akaja mu vyiza. Niko mba navyumva, mba numva ari ijambo rikwiye gutuma umuntu wese aryumvise, hatitaweho ko ari revera, hatitaweho ko ari bishope cyangwa ari bishope, hatitaweho yuko ari umuapotre cyangwa ari umuki, hatitaweho titre cyangwa poste arimwo, ahubwo ko ari ijambo uwo ari we wese akwiye kwishirako nk'umunzane, akisuzuma akaraba ko nawe ariko ararishira mu ngiro. Kuko kwitwa umuvugabutumwa kuri ano marezo sosiyo nk'uku kwanje, kwitwa umusenzi arambika ibiganza ku bagwayi banashaka no gukira bagakira, ariko mugabo bikabonekana yuko umuntu ari icuma kivuzwa gusa kigasama, bikabonekana yuko umuntu ari inkorofani ikorera ubusa itazoronka ingero, bikabonekana yuko birangiye bibonetse ko uyu muntu ari igikoresho gusa gikoreshwa mu bwami bw'Imana, ariko wewe atahindutse, ari pancarte, ari kiranganzira cerekana ngo hariya ku metero 150 muba mushitse ahanaka, ariko coco kitahazi, kitigeze kijayo, kandi kitazigera kijayo. Ivyo mba numva taco vyomarira umuntu, ahubwo umuntu wese aba akwiye kubanza kumera nk'uwihoza ibikorwa, amabanga ajejwe, titre afise, akabanza akiyumvira ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ngo rifise ubugi impande zose kugira ngo rikate, riteme, ricagagure
ibidahimbara Imana biri mu buzima bw'umuntu, iyo yinjiye mu mutima w'umuntu ngo riba rimeze nk'imbugita ikarisha impande zose, igiye gucagagura, igiye kurondera ibyanka Imana byose biri mu mutima w'umuntu. Kandi tumaze kubona neza yuko abitwa amatitire bitabuza ko ukuyitwa kwabo ayo matitire ushobora gutuma abigendana kandi yitwa ayo matitire. Niyo mpamvu rero umuntu wese aba akwiye kumva yovyirabisha akaraba ati mbega ubwo by'ukuri simfise ukugororoka kugarukira mu mvugo gusa, mu byo nigisha gusa, ubwo sinigisha abandi ukugororoka, mugabo nanje nabishoboye byo kugororoka. Ubwo nanje narahisemo kwimenyereza, nuvuga ngo gushira umukanda mu nda ngo mparanire ukugororoka. Umuntu aba akwiye kwibaza, iyo umuntu amaze gutakaza kino kintu cyo gufata ijambo ry'Imana akarigira iry'iwiwe, akarigira umunzane umupima ngo arabe ko akwije ibiro, iyo umuntu amaze kurengana iki kibanza cyo gufata ijambo ry'Imana ngo arigire iciro yirabemwo ko nawe atakarabagu atagasembwa afise, iyo umuntu amaze kurengana aha hantu, naho yoba asenga nka wa muntu mu ndimi nababwira mugabo yasenga asambana, naho yoba yigisha ukumva ko yigisha ibintu nyene akabitondeka neza, naho yoba kumbure yitwa naka, uyu muntu aba amaze gutakaza ubugingo muri we, nta bugingo aba agifise. Aba yigisha ubugingo, aba yerekana mise en scène, aba yerekana mu bantu yuko kugira ubugingo ari vyiza, ariko umugabo hariya aba yambariye ku nkovu. Imana tubidusaba. Niyo mpamvu rero nizera yuko kumbure bivuze muri buno buryo ariho mba nkoze ibintu numva bivuye nuko umutima wanje unyemerera. None rero mbega ufise ukugororoka ukuhe muri ino minsi? Ubwo ntufise ukugororoka kugarukira mu majambo gusa, muri ino minsi ubwo ntufise ukugororoka kugarukira mu byo werekana muri media, wereka abantu gusa. Ubwo ufise ukugororoka kurengana izi ntambuko cyangwa bino bibanza, bino vyicaro. Ufise ukugororoka kurengana icicaro c'imvugo gusa n'icicaro cyo kwiyerekana gusa, ahubwo ufise ukugororoka kurengana kugashika no mu ngiro, mu ngeso, mu nyifato, ukugororoka Imana ishaka. Niwasanga udafite kuno kugororoka, uhamagara kubwira Imana ngo Mana nsanze ukugororoka nerekanye siko ukugororoka washaka ko nerekana, no kuko mu ngiro, ko mu bikorwa, ko mu ngeso, ko mu nyifato, ko mu mibano mbana n'abandi. Hanyuma usaba Imana imbabazi, irakubabarira. Niwasanga naho ushishikaye kubigendamo neza, ushimira Imana ati ndagushimiye Mana ko nsanze nkiri muri kwa kugororoka wifuza. Kuko nibisigura yuko abumvise amajambo bose arabatsindwa, abatarabatsindwa rero mushimira Imana ati Mana ndagushimiye ko nsanze mfise ukugororoka guhuye nuko wewe wifuza. N'abahirwe rero abantu bafise ukugororoka nk'uko tubonye mu ijambo ry'Imana, ariko n'abahombe nyene abadafise ukugororoka nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Dusenga Imana tudusoma ikiganiro c'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akaba avuze ngo Mana nsanze ukugororoka mfise siko nshoboza guhinduka neza, hanyuma nshike kukubaho mfise ukugororoka nk'uko wifuza. Uyo muntu mugirire neza, kuko umutima w'uyo muntu ndizera ko udashobora kwirengagiza umutima umeze gutyo. Uharanire ukugororoka uyo nuko wewe wifuza. Urakoze ibyo ugomba byose bishishikare kubana n'uyo muntu, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tusabye tubyizeye, amen.